none Demana asanzwe asara rega Demana sumu president Demana n'umusazi mugabo vuga rero n'ijya emission aheruka gukora bijya binaruka kuvuga kuri Facebook kwari gusara rero ko numvume ngo vyari mwo bwe mu bisanzwe ugerageje kuraba Demana Demana uri umusazi siyo mzima none wambwira gute yuko umuntu wo umaze kumenya icuri sivyo ufise abafana ukarekura foto canke stati nkazijyanye asanzwe ashirako abuze telefone abashatse ko ivyo zamu umusaruro oya mbe uramaze kubona caption ziweho kandi urabona ko ikiganiro ciwe kirabwa kukiraba ni kimwe abafana severa bafise rega je sindiko ndahari mugabo arakomenya cyangwa rega bon dis-moi Demana c'est vrai bavuga ko asara oya ujya mu bisanzwe bakwiye kwanza kumushigikira kwanza mu mpano yo gusara ico ni cyambere akayivyazamo umusaruro yego hama tubandanye nibindi mugabo Demana kwanza ntari uyo twamukuye Demana dutegeza kumushiramo kubera ko nawe no yarigeze bazi okay ntaco basi reka tubandanye ikiganiro nawe nyene tumushiremo ntaco okay abaririmbyi wewe ubona yakubaza gute kuri kote yawo kuri kote yiwanje abaririmbyi sivre kweri uburundi vraiment twateye imbere muri music ngerageje kuraba 2016 n'ubu unye sico kimo kuko ndabikurikirana ndakurikirana umuziki w'uburundi nubwo bamwe ntibanzi kandi sinkereye ko bamenya gusa mugabo message nshaka gutanga niyo nkeneye yuko baza kumva c'est vrai umuziki w'ubu unye yalu urateye imbere kuko ubu unye uririmbye indirimbo zibiri canke zitatu urashobora kuronka akaviza ka Australia kuma kwa Bface ushobora kuronka akaviza ka Allemagne kuma kwa bakiriku gusa ubu unye kintu novuga hariyo abazi ico barimo n'abataramenya ico barimo voilà hari uvuga ko yatakaye Dramatiyo ngo naragiye Zanzibar ngo ndagenda hehe ngo ndakora ama video ibe ni byakutwe dukeneye kubimenya uravyumva mbese sawa utakuja kunambia warafasha ama déplacement sivyo yego c'est vrai yaravuze ngo yarakoresheje ama $5,000 kuva ngana na Zanzibar gukora kugira iki hamuhombwira yuko dépense $5,000 hamukacugaruka amashusho barayataye woba warabonye amafoto yoba yarasekiye Dramati ari muri shooting uya none ayasohore gute ata deja ari he amafoto ntiyigerabura amafoto ntiyigerabura mugabo ifoto ari Dubai ifoto ari Dubai yarazirekuye sivyo amafoto ari za Belgique za barayarekuye none wombwira gute ko bari Zanzibar muri tournage hare kure foto akacaza tubwira twebwe abafana ngo nini ngo video ngilipote iyo akora ibindi bintu akagira ibindi bintu me ntubeshe abafana ngo wakubise umuntu ngo yamukubitse kama ni Kamenge kandi buterere kwabo ndosi yuwi meni meseo maturi nikaona kama Alvin Smith alipigama yamunywe na Instagram yiwe ni nahana nivyo biguma bisirike okay yaravuze yuko nabavanye izo navyo bivuga kwiki ivyo honye kwiri sino nta kinini no bihagararako kuko turazi ule ni mtoto wa msite ujya abonye kandi gacepo kuwe ni faster ashaka biremewe oya vraiment kweri je ngaho ndamushigikiye kuko nimba byarashitse akavana n'umugore wiwe ntashobora kuguma ari sengo Yes. Hello guys, mameze neza Samiri Carlene Alu comme d'habitude Miss Mafsari gwamenye musumena maso yinyama. So guys, urabona umutipe ngaha ari sexy bogar aberewe ari trop sexy. Nawe sundi ni Banon ni umutipe tuzi ko muri industry nawe nyene azi byinshi. Tumuzi ko ari umuntu umurondeye kuri Facebook umuronka kuri Instagram gusa. Yes, mugende kuri Instagram wandike Banonson West gusa nta kindi ndende. Son West. Yeah. Banon West. Ego. Yeah, Banon umeze neza. Ebana jemeze. Turakwakiriye mu bwami bwa Alu Photography na Link Arlene Alu murakoze cyane. Yeah. Kambe na mbere kwanza manje kubashimira. Yeah. Yes, ukuntu munyakiriye kuri TV yawe. Yes, ino munsi ndibaza yuko turaza kuyaga byinshi. Yego. Byinshi? Nego. Okay, murakoze cyane. Yeah, hakaba hari ikintu nashaka premièrement kukubaza kuko uri
mu bantu bakurikirana industry hafi yes uzi abastar benshi ariko ndashaka kukubaza akabazo kamwe kwanza bana jewe ndakwishura n'ukuri eske abaririmbyi industry muri rusange wewe uyibona gute abaririmbyi bacu bo nga mu Burundi yes alu ngerageje kuvuga mu ncamake abantu twivuga ngo tubimare gusa urazi ko gisanzwe kigabuye mu bisanzwe hari abasani hari aba promoter hari aba director hari aba film abakina aba film eske ushaka ko kunda kugira kuri abahe mu bisanzwe uyu mwanya tugira tuyage ku kintu cebekeye abaririmbyi n'aba influencer cyangwa aba journalist gusa mugabo nizire ko Demana tutaza kumwishiramo kujya ntari kubera mu byo tugomba tuyage ndibaza Demana nta uri nawe ntiyari we yarakora ariko alu reka kwanza tutaratangura kwanza ikiganiro sivyo Demana n'umusani numu presenter numu promoter ahubwo abamwizeye kwanza bobo abamwizeye nka Keza Net genda umumenga barihenze kubera mu bisanzwe Demana kwanza bari kumanza kumushigikira mu mpano yiwe yo gusara ico ni cambere bakayivyazamo umusaruro bari kuvyazamo umusaruro gute none Demana asanzwe asara rega Demana sumu presenter Demana n'umusazi mugabo vuga rero nijyaye aheruka gukora bijya bintu aheruka kuvuga kuri Facebook n'umuri kwari gusara rero ko numvume ngo vyari mwo bwe mu bisanzwe ugerageje kuraba Demana ule ni msazi sio mzima none wamubwira gute yuko umuntu wo umaze kumenya icuri sivyo ufise abafana ukarekura foto canke stati nkazijyanye asanzwe ashirako abuze telefone abashatse kubivyazamo umusaruro oya mbe uramaze kubona caption ziweho kandi urabona ko ikiganiro ciwe kirabwa kukiraba ni kimwe abafana severa bafise rega gisindi ko ndahari mugabo arakomenya cyane erega bon dis-moi Demana c'est vrai bavuga ko asara oya ujya mu bisanzwe bakwiye kwanza kumushigikira kwanza mu mpano yo gusara ico ni cyambere akayivyazamo umusaruro yego hama tubandanye nibindi mugabo Demana kwanza ntari uyo twamukuye Demana dutegeza kumushiramo kubera ko nawe n'umuntu yarigeze bazi okay ntaco basi reka tubandanye ikiganiro nawe nyene tumushiremo ntaco okay abaririmbyi wewe ubona yakubaza gute kuri kote yawo kuri kote yiwanje abaririmbyi sivre kweri Uburundi vraiment twateye imbere muri music ngerageje kuraba 2016 n'ubu unye sico kima kuko ndabikurikirana ndakurikirana umuziki w'Uburundi nubwo bamwe ntibanzi kandi sinkereye ko bamenya gusa mugabo message nshaka gutanga niyo nkeneye yuko baza kumva c'est vrai umuziki w'ubu unye alu urateye imbere kuko ubu unye uririmbye indirimbo zibiri canke zitatu urashobora kuronka akaviza ka Australia kuma kwa Bface ushobora kuronka akaviza ka Alemanye kuma kwa Bakiriku gusa ubu unye ikintu novuga hariyo abazi ico barimwe n'abataramenya ico barimwe voilà abo bantu batazi ivyo barimwe ni bande for example gerageza mu ndabire nk'umuntu bita bebasha novuga ndega bashirika ntanga karorero kwa Thompson The Voice nazi ivyo arimo Thompson n'umusani c'est vrai Thompson n'umusani sivyo mugabo kuba ari umusani hariyo basi hatarashika kandi c'est vrai akora video zisa neza raba basi nka Dramati umuzi kuva umwaka kuva utangura amaze gukora indirimbo zingahe nyinshi zingahe nko dukuremo kosho naho nyene twumva turabe YouTube kosho ndibaza niwe umwaka mugabo ukaba uri umustar muzima ufise izina ku mwaka ukarekura indirimbo imwe canke zibiri kumva uzi neza ivyo urimo uyu mwaka niwe waruvuze amaze kuroka nka zibiri Trista none nkawo basi nkakarero ubona yuko nka Dramati nk'ubunye tuba tumushira nke mu ndirimbo indwi gusa yaravuze yuko indirimbo yiwe yagira sohore yuko bayivye amasanamu alu niba tubeshe alu urabona ikintu ndeka ndakwibira akabanga basi aba basani bo ngaha mu Burundi novuga gutega bashi baragerageza gukurira ama content kugira ngo agomba kurekura indirimbo canke umuntu kanaka mu bisanzwe yalu abasani bo mu Burundi ifo kwanza ko tumanza kumenya kwanza tugice tugomba gukora mbere na mbere wewe araza agakreya aga content
kugira ngo wumve ngo amabifu none wowe umbwira gute yuko hari beef hagati ya Fernando canke Melanin Boy ngo na ba Bface hama ino musi aho nyene ntihari beef none je no kuri sindavyemera kuko none baraherutse gusohora indirimbo bari kumwe urazi impamvu navyemera none novuga gute yuko ino munsi wombwira yuko ngo Dramati ngo yabuze amashusho sivyo ngo yabuze amashusho ya video ejo ukaza wumva ngo barakreya akantu kubera Bface agomba ari kuri indirimbo ukaza wumva ngo Fernando ngo na Melanin Boy ngo bakoze indirimbo ngo bafusa amashusho yiwe ivyo turabizi kuri Bface na Dramati sivyo ku ndirimbo ihe yaheruka mugabo ubu unye ukacumbwira ngo nabo nyene kandi ngo bakuyemo indirimbo Bface maki yarabati nta mugisha afise rero wa collab oya nukwera ko babo bakunda kuvuga ko Bface yumvikana n'abaririmbyi bake bakorana umwuga oya je sino bakorana akazi kamwe reka ndakubwire hano simbizi ni wakunda kuvuga ati ngo gukora ivyunguka we kama umupihela so itakuwaje oya ha suko none namba amashusho yawe yarabuze sivyo yiwe yarabuze kubera ko Bface ijya mbere yarabuze Bface arimo ijya kabiri yarabuze Bface arimo ivyo bintu tuje tubifata alu wowe wombwira gute none mwumva none kikibazo kiri kuri Bface bashobora gusanga indirimbo batayirisha cyo ni shambere uri si nitubashigikire sivyo uri si ndazi kufisa abafana biwawe sivyo ndazi kufisa abafana biwawe alu mugabo je wombwira gute yuko indirimbo bofuta amashusho iya mbere ni ya kabiri aho ni kuri drama raba rero projet barataka yararimo ijya kabiri ninde yararimo ni wa undi nyina gumagaruka gisigura yuko aza atashatse ayo no ma content bashaka gushira mu bafana babumvishe yuko kila muntu wese ngira ngo yo bafise abafana biyo barabe abafana basufise abafana benshi bo wombwira gute ngo Bface ngo indirimbo ngira vuyemo amajwi yaye producer yayikoze akamuha Bface indirimbo sivyo iyo ndirimbo aheruka kurekura nta niyo nzi n'izina sivyo akamuha indirimbo none wombwira gute yuko yo bayafuse amajwi y'uwa mbere amajwi yo yaratakaye cyangwa amasanamu ya Dramati agatakara kandi indirimbo vyararisho canke a video yararishwe ivyo bibaho abikwagi bibaho ivyo ntibibaho cyangwa ugasanga Bface yararisha ati kuramwe amajwi yanje uvuge ko yatakaye uvuze nkuko no bitaho mugabo umbwiye ati ngo producer ngo amajwi ngo yaratakaye cyangwa ngo director ngo gusorera isoda ati kuramwe jewe uvuge ko yatakaye Dramati yo ngo naragiye Zanzibar ngo ndagenda hehe ngo ndakora ama video ibe ni byakutwe dukeneye kubimenya uravyumva mese sawa utakuja kunambia warafasha ama déplacement sivyo yego c'est vrai yaravuze ngo yarakoresheje ama $5,000 kuva ngana na Zanzibar gukora kugira iki hama wombwira yuko dépense $5,000 hama ukacugaruka amashusho barayataye ari ivyo bintu birumvikana Erega reba director baje hariho aba director baje sasa wote zanambia nsigurira rero nanje basi ko kuje baje nka wewe basi nene wewe atangato urakoze wawe none ngira gato ugese mu cameraman wawe wowe none sawa wandihiye déplacement gushika ngaha ukaza wumva ikiganiro umukameramani wawe ngo aragitakaje kandi wakoresheje ama dépenses sivyo nibibaho none si ibintu ni ibintu vyama vyadushikiye twebwe twamatu ku matele urazi biganiro na Manarasi akini hapana clip ikiganiro na clip yalo biratandukanye oya wafatiye karero no kuri biganiro twebwe twese ikintu cyose uzi yuko gikoreshwa na kamera appareil sivyo ni ibintu bishika banana ni ibintu bishika oya je narashavuye numvise ariko aravuga ngo Dramati ngo video zake zinaenda yaratakara amashusho shawapi kwiri gusa abantu babifashe nka base ijya ni base oya Jenny Page yabari base yariko yayisohoye nta ndirimbo afise uravyumva nta ndirimbo afise yoba yarakoze eske wowe basi nkawe basiwe nko promoter sivyo woba warabonye amafoto yoba yarasekiye Dramati ari muri shooting uya none ayasohore gute ata deja ari he amafoto ntiyigera bura alu amafoto ntiyigera bura mugabo ifoto ari Dubai ifoto ari Dubai yarazirekuye sivyo amafoto ari za Belgique za barayarekuye none wombwira gute ko bari Zanzibar muri tournage hare kure foto akacaza tubwira twebwe abafana ngo nina nini ngo video ngilipote namo navuga ati nimba ari support navuga ati aba diaspora mutusaidie tutumike ama video ivyo birumvikana gusaba naco bitwaye man oya none asabe gute kandi mu gihe yari yumva yuko ashoboye kwikoca hama yambere ntikoce yikoce hama bikagenda gute bigaherera bana ndaratse ikintu kimwe
mu buzima tuze turabwizanya ukuri sivyo Alu jewe naravyanditse kuri page yiwanje sivyo je naravyanditse kuri page yiwanje ivyo bintu ayo materabwoba abarundi bamwe badushiramo ngo muziki we kama muziki umekushinda wache umva radio mati kwa munani none gashoheruka kubona ari kuri kintu ryayo oya Dromata arakora Dromata arakora nuko ivyo bisanga byamushikiye oya ivyo bisanga nawe rero basi kugira ngo atwereke yuko basi ari mu bikorwa arazotuma rekura amafoto ari muri tontage y'iyo ndirimbo erega wosanga yanse kuyarekura kuberako sivyo abantu bacha bavuguma bamukomantaho kwa mashusho yarahari yazane mugabo imyidogo yarayibandanije indi imyidogo yarayibandanije ngo wali mkula video ngo bashatse kumuroga nani mwatamwangia uyu muziki ni baroga alukuroga ni kimwe Nibarogana uyu muziki kuroga ni kimwe sivyo muziki kuroga ni kimwe mugabo kuroga umuntu uvuga yuko indirimbo ari iwawe wenyene hamna collab hamna nini wakoresheje amahera yiwawe ngo ripote ya image none nibamonye ko karazamuka bashobora kuba bashatse kumuroga oya kuzamuka vyo uje yarazamutse sivyo nturiko turavyanga mugabo kuca tuzana mwiterabwoba ngo ritumika ama video ya $5,000 rero bitabikwaje umva rero Matina amafaranga afise yo gukora yuko yo sindabihaririye bihari yo ikora mugabo kucumbwira yuko video yo ba depensije amahera nkayo ngo yatakaye ariko wagi vraiment je bintu ndabipinze wowe nimba uvyemera urabinyemeza uzonyereke gusa foto ari muri tournage ivyo je nzovyemera yego kwiri uwundi mustar wumva yuko wewe ubwawe akoze buzz itofata itigera ifata ninde aha mu Burundi sha Alvin Smith kwe Mukamenge mbe yari Mukamenge yari he wowe ahengereye ari ku indirimbo na Fernando kugira ngo indirimbo iduge ngo beruke kuja kuyiraba create base ngo uripiga mtu Alvin utapiga nani Alvin nta muntu yo kubita Alu akubita wewe byo kubita wewe sava yego umva jewe ni jewe piga shoot kule umuhana hani yo kubita wewe ni sawa oya mugabo none Alvin Smith yo kubita nde for example ateza piga nani oya je nitwoshwana nuzenya Alvin turi muri beef jewe yaho twusa iyo akora ibindi bintu akagira ibindi bintu me ntubeshe abafana ngo wakubise umuntu yamukubise ngo yamukubitse kama ni Kamenge kandi buterere kwabo ndo si yuwi meni meseo maturi nikaona kama Alvin Smith alipigama munywe na Instagram yiwe ni nahana nivyo biguma bisirke okay Nirna yaravuze yuko Nirna bavanye izo navyo bivuga kwiki ivyo wonye kwiri sino nta kinino bihagararako ko turazi ule ni mtoto wa msite ule mtoto wa msite uja abonya kandi gacepo kuwe ni faster ivyo biremewe oya vraiment kweri jenga ho ndamushigikiye kuko nimba byarashitse akavana n'umugore wiwe ntashobora kuguma ari single bavuga ko yashoye kucafatana n'ujya mukobwa ariko arafasha muri lebo yiwe harimo ubwana nawe urabizi ule ni jere teka yari umunyamuji urabizi none bavumbwira ko atari akabeka ivyo navyo nzi ko nabamye ndabifitiye ya mu bandi bastar bahano ubona yuko naho bokora buzz good idafata itigera ifata ninde aha mu Burundi aha mu Burundi bose bakoze bezu zirafata kuko baramaze kudushira mu iterabwoba none nk'ubunye turazi ndamaze kugutera ubwoba mu gukora iterabwoba ubunye nk'uje nka je ubwanje ndavye nka stati za Melanin Boy cenga araba stati za Fernando hagati ya Gusto na Fernando sindabitabura neza sinzi ngo bafitaniye beef sinzi ngo nta beef ihari me uravye stati y'umwe urashobora kubona tukavuga ati uyu unyerezo yiwe ire musivye mugabe biravuga yuko bapfuye umukobwa inde kama ni Sharon kama ni ndi Sharon si wa diaspora ega wa diaspora ndo kila kitu mzee jembere n'ubwa mbere kuri beef ya Dramatina beef je nani nzi yuko bari kubafa data kandi ugerageje kubiraba ngira ngo rero abastar bapfa bakobwa ege mu bisanzwe we gwamenye musumera nakwibira kabanga umusani wo mu Burundi kugira ngo atere imbere ataronse mu diaspora amufata ukuboko ashobora gutera imbere ico ni cyambere cyo kimwe n'aba presenter uravyumva umu presenter kugira ngo atere imbere atezwe imbere no mu diaspora ico sinzi iryo banga ko warurizi kuko umu diaspora n'umuntu abakoresha umwanya mu misi heze ntubona ko yari yasaze ntubona ko yari yasaze yekafashwa nande je ndibaza ko yerine
ni bwanwa umwe witwa bwanwa. Je ndibaza kweri kuko ngerageje kuraba muri iyo minsi iheze Gasugura yari yasaze vraiment. Mugabo ubunye sinzi yo vyagiye, sinzi yo vyahereye. niyo mpamvu nakubwiye yuko aba diaspora anytime baracika intege erega baguma babona basohora ibintu ntushobora kureka gucika basohora amafaranga n'ibi bintu ushobora kureka gucika intege. Ino munsi urashoye mutahe mu muntu basi nk'akarora nka demana sivyo. Nivyo namye ndavuga ati ntitumukande ko cyane. Wowe Akeza Net iramukuye mwiyarara aho yari amaze iminsi ari baramuguriye ikirato ca 50000 baramuguriye ikoti ikirato ya post inze ni yari yambaye yakigutse aca gitsiza koresha umwanya ikirato yagitishije koresha umwanya yakimutije yego je narabonye ikirato gisa naco sivyo nguyo demana bamuguriye ikoti ya bien muri la Ngozi ikota barayiriye kota ari kuraga nisi turwaga kule asigara mu iboko asigarana ishati kwanza triko yari yambaye Akeza Net irakwizeye sivyo irakugarukanye muri game iremeye kugupangira inzu sinzi umu diaspora yari yavuze ati ngo yo mupangira inzu nimba ari simo me mu nyuma ebana zamtukana sasa wowe wumva yuko ufasha umuntu gutegalo ubona aho ufise agatima ko gufasha umuntu sivyo cyane cyane ndikumbwira aba diaspora mumenye yuko abarundi muri ko murafasha wowe niya nka kugushimira fa gukora tuko nyene muri makerero demanda nyene yarasara arasha gasaro cyo muturesha gasara ujya ahubwo nibafate nimba ari hariyo ishirame yishigikira abantu bagwaye mu mutwe bamubebe kamani kwa rojanti kandi kwa rojanti wumva baramutwaye agahubwo agasomesha umuganga akavuga ati nukuri ahubwo ndabinginze mwe mwamuzanya ahubwo nibaza kandi ndindira gato none urinze ugera ku rugero rwo gusomesha umuganga si Imana risanzwe ari nayo si nibafata ama TV online nkuko bamushigikiye bamubwira ati bamukure miyara n'abamuzane muri Akeza Net muje kumushigikira mu munyanywe mbaka kwa rojanti atume basezera korara ibiganiro n'abasatsi kwa rojanti nubona yo gumaye deja amaze kumvisha yuko ati je aba bantu c'est vrai banzanye iyo bafuma bambwiza ukuri ko tuje ngaho kwa muganga kumpimisha mu mutwe nkizana kuneza akiri demarange itika kuye batarinze kumbwira ngo tugiye hariya kuko erega bamubeshe attention bamubeshe je usingikoresha fibi cyane mugabo gerageza uje fibi uwari wewe se naho mukwicarana n'umuntu aguma abona post za demana uramaze kubona demana yifotoza atasamya amenyo oya sasa wowe ni mtu mzima erega ni content gani nivyo vya bintu ndiko ndakubwira nta kintu nakimwe ushobora gucreate ngo kijya ngo kiduze sivyo utaramenya kwanza wowe ubwawe cyuri manza kwanza wimwe mugademana kujya si kwasa mumenye none gashaho uvuga ngo yashize ibiki alisiya bitu gani none yashize ibiki rero kasi ubonye je murandaba ibintu akora nkavuga ati sasa uyu muto je ndamuheruka ari umujama hangu tunashinda naye jama hangu maybe ni msazi ivasha sara sini bitu gani none ko mukuru wewe avuga yuko adasara mu bisanzwe rega mukuru we nawe ntiyoreka kumushigikira demana c'est vrai arakurikirwa n'abantu benshi ashize akalinki ka bentura kagashirako ntabura abantu 10 cyangwa 20 biramwinjiriza ashobora kumuvuga nabi amuvuge nabi no munsi kandi namuvuze nabi cyangwa bari karamufasha kugira ngo azoje kwa muganga navyo bivuze ku iki ico onye no vuga gute demana ahubwo gusa gico no musabira no saba yuko bo mutero bakamutwara kwa rojanti sivyo hakiri kare bikigendeka basi ubuho kwa rojanti buhongira no mubona kuri bajya bapima ubu vyofuma uko Akeza yaramufashije turabona yuko umenga basasigaye ari umuntu kare yagenda ni radio akayishira ngaha ubu ubagenda wenyene gusa ubunye nubwo yambara impuzu nyene mbimo bavuga ati ngo umusazi yize ngo agendana amakaye yego sevre ubunye urabona nyene tuko yigeze kuba umusani ko yigeze kuba umuntu azwi nga arambara buke basi yakanabe me nka mwebwe basaba presenter mu myanya yo mubebe tupari azira kurana ibiganiro kandi azabazana ibiganiro bisa neza kuko ujyanye sevre kweri arabizi niyakorana rero n'abasazi hari yabacizi banine itakuwa fresh bon reka tuzabikorere ko nta kibazo hama je mbona bon ndabireka ndagushimire merci beaucoup Ewana merci nanje ndabashimiye kweri Ahmed Alou ndagushimiye cyane kuko ari ibintu byinshi uvuze ngaha byari bikenewe abantu kandi merci beaucoup Ewana turabashimiye cyane so merci beaucoup mubandanye mukurikirana link Arlene Alou TV
mubandanye mugira iki mugira share mugira comment mugira ama partage menshi mugira na subscribe kuko kirakenewe so ciao ciao